Muri ico kiganiro umuyobozi mukuru wa Onatel Gilbert Baranyizigiye yabanje kumenyesha ko yaguye mu gahundwe aho yumviye ivyashikirijwe na Gabriel Rufyiri arongoye Olukome ngo rero yitiranya umugwi w'abagwizatunga n'ishirahamwe ryo gutuma tumanako amakuru ngo canke ko Onatel igiye kuzokorana na Africell. Si privatisation rero cyangwa si fusion. Inkuru zo mwibarabara yazikura jeyo ntaho nzi. Kari yari yaje turamusigurira turamubwira ico MVNO. Nibaza yuko akwiye kugenda karondera neza bamuhaye amakuru kugira amenye ico ari cyo MVNO. Si societe rero ni kategori y'aba operateur bita MVNO kandi biri prevu mu mategeko. Twebwe nta kintu nagitoye kitubuza yuko dushobora gukorana n'uwari we wese ashaka gushinga ibintu bita MVNO. MVNO si societe ni kategori y'aba operateur. Nababwira ivyo muje kuri internet murabe ico ari cyo MVNO. Ce n'est pas une société, ni catégorie des opérateurs d'exploitation sans les hommes mobiles. Onatel rero aho turiko turanegocier en partenariat. Partenariat n'iyo société yitwa Vetel. Amategeko yabiturekurira nta kibi kirimo. Nta kibi kirimo, si privatisation, si fusion nkuko babivuga, si kuvuga amashirahamwe yandi beko baravuga. Nta shirahamwe na rimwe Onatel irigira yegera zo ngaha kugira ngo dukorane. Mugende mubaze abo muri Africell ko barigira babona twebwe tuvugana nabo n'umusi n'umwe. Nta contact nimwe turige tugira na Africell. Lisansi yawe ko yahera cyangwa itahizwe ntavyo tuvuze. Mu bijanye no gushira mu minwe yabikorera twabo iryo shirahamwe Onatel ngo naho nyene Gabriel Rufyiri yarashikuje ngo kuko naho vyemejwe n'inama nshingamateka ngo haracariho vyinshi bitarashigwa mu ngiro kugira ngo Onatel ibone gushigwa mu minwe yabikorera utwabo. Nababwiye ingene bizogenda bazokurikiza amategeko. Hazoba evaluation du patrimoine de l'entreprise. Iyo ntiraba. Hazoba plan social y'abakozi ingene bazotekererwa ivyo ntibiraba. Iyo bakuri ivyo bintu vya privatisation naho nzi. Irevre yuko Assemblée nationale yemeye ko Onatel izoba privatize. Mugabo ni haragera kutugira privatisation. Bizoca amategeko tuzubahiriza amategeko dukurikize les procédures de privatisation. Aho turi muri partenariat gusa. Ni partenariat ndensise ko on est en train de faire de chercher des partenaires. Kugira dukorane nabo avec l'objectif kugira tuduze umwimbi wo muri Onatel. Umuyobozi mukuru wa Onatel yarangije ico kiganiro kubamenyesha makuru agabisha umukuru wa Olukome Gabriel Rufyiri ko mu gihe yobandanya ashikiriza makuru adatohoje neza kuri iryo shirahamwe ryo gutuma tumanako amakuru ko azoheza agashengezwa imbere y'ubutungane.